n'aba diaspora barajana n'ibishobisho kubera babonye dukinyakano kakabakora ko canke bakabona ni keza bagaca bemera ivyo batari butange. Abantu 8 mu 10 baramaze kugenda bangije abakobwa bononye ibintu mu bano w'abantu. Bariho nuko nashimye kubavuga ngo mene nibanga. Hari n'ikintu bamaze kurungika wanashaka kugira ngo basupporting Inkinzo TV. Atari babandi bizina biyemera atakintu bafise. Umugumu yahantu yakurana gato. Ntuzomumenya wifitiye umugore hanze. Ini Bacu TV turabaramukije mwiriwe bwakeye umugoroba mwiza igitondo ciza ivana nawe ndazi yuko kwisi yose barakurikirana Bacu TV cyane ariko ku barundi bene wacu umurundi wese ari ndi kumwe na Joachim Smith tuyishime Joachim amazina yiwe y'ukuri Umva amazina yawe meza. Joachim ni sawa Yameze neza sinzi ko namwe mumeze neza. Meze neza tu. Ndashima Imana wangu. Freshere sigaye mbona ari nyinshi zizigara amafaranga. Atari nyene n'ubuzima tu. Umuntu aragira ibibazo akanavyibuha kandi azi ko afise n'ibibazo n'ikibazo. Umuntu ashaka kuvyibuha ibibazo wije Hakim. Na wosanga ari navyo ko je na stress ziramvyibusha. Mugihe abandi stress bonda wewe uravyibuha. Je ndavyibuha ko yasindaziha umwanya zinyicira imbere. Ndavyibuha. Ari na marira gusa. Nararize muhungu. Du tangura kano kambere duherako ni YouTube channel maze iminsi iri kusaba abantu gukora subscribe ushana kuri kurabika ikiganiro ukaba utaragenda gukora subscribe kuri Inkinzo TV niko kantu nshaka ko duherako. Abantu barabizi inkuru yabaye barayizi sino igaruka ko nkene yibwagira YouTube channel Inkinzo TV twahorana kandi barazi yuko twakreye yindi shasha barabonye ba mutima ba gasore ba Alvera ba Mr Sami ba Command n'abandi benshi ba Yasoni abantu benshi bose barandiri promoter baramfashije babwira abanyagihugu babwira abantu kugira ngo basubire bagaruke ariko turamaze kuronka bake turifuza ko nawe uri kuraraba ino interview wogenda ukabanza ugakora subscribe kuri Inkinzo TV. Joachim umaze kiringo kinini uriko usaba ubufasha kugira subscribe kandi azi yuko abantu bamaze kubona ijya video barasumba babone umaze kuronka kubera iki? Ni kubera ko hari umuntu araba video gusa nimba baramize sabuni nimba yagize iki sinzi kibaza bafise ariko ntagire subscribe cyo sinabaza ko ari umutima. Beno warashobora no kuba bamwe mu byihebe kubera none umuntu adashobora guteza imbere umurundi wa mwita gute mwasi biterambere abacihebe. Joachim tuko turaraba nyene ni Inkinzo TV yari ifise ababone barenga 20000 45,000 nibo naringezemo nese n'abanyegeje nashaka nzo barekure kuri 100,000 naringezemo ariko umaze kiringo novuga ko kingana n'ukwezi ndibaza uri kusaba ko basaka kugira subscribe nta n'igice cyabamwe wari ufise kirakwira why people abantu nibabi man abantu nibabi ababikoze n'abakunzi vraiment ariko ndabashimiye nawe utarabikora wumva ubikora bikore wandika Inkinzo TV gusa wandika Inkinzo TV amugacugira subscribe biroroshye cyane ariko umva utobikora naho nyene alles vraiment ntangorana. Hena nabagifise akantu kakangonongo navuga ati tuyosanga arayigurishije acaza kubesha ngo bayivye hari abantu bagifise ako kantu yego ndazi nibaki ariko ntashaka kubura umwe canke babiri bafise ako kantu ariko kubisanzwe ikintu kinjohera nuko wabuze ukuri kandi uzi vya YouTube byari byo message wayibonye nibiki none nabatize bashaka tubibasigurire kwera ibintu bandika mu Congereza utobona wari wese atova kumenya abatahura baratahuye kuko bize nyene batahura ivyo ari byo utabitahura reka kugenda uvuga yandi majambo ko uriko racanishamwe abantu
noneho no igurisha deja yo bari ni yanje nta muntu umwe tuyandika n'umugore ntuyisangiye ni yanje yaje asanga ndayifise none we wumva ikibazo kiri hoho no igurisha ikibazo kiri gusa shaka gushimika abantu no igurisha nkagarukana inkinzo nyene byose nkaguma ninga kwa kundi nyene nkaca ngurisha nyana ama video yanje ariko uwo muntu yakugurira na content ivyo nibiki ivyo ntibibaho deje umuntu akuguriye YouTube ahindura izina n'ama video yawe ukayatwara none jewe hari ntimwabonye ko natanguye ya zero n'ama video nta nayo nari mfise yarabutse kwanza sinta numwe ndiko ndisigura kuko je nta mumwe dukorana tu ndabibutsa kubandanya bari aba filime Icizere cy'ubuzima tugeze ku episode yakanga y'indwi ya gatandatu y'umunani nizere yuko ukabusanzwe kwikana interview zacu nizere kumaze kuraba filime Icizere cy'ubuzima kuri Inkinzo TV. Joachim akandi kantu turiko turabona gashuhe muri filime Icizere cy'ubuzima hari amajambo menshi yavuga ubuheze byinshi amajambo atani cyubahiro novuga ko cari kirimo ariko uyu munsi uri gukorana kandi nagashuhe na Kirisi twarumvise amakuru yuko mushaka gukorana umwanya n'umwanya kubera cyatanguye gashuhe Kirisi tutaramubona sinavuga ni kubera ko sene za gashuhe hari zari zigezweho muri uwo mwanya naho ubundi wari wese bagena n'abavukanye guys ni bimwe navugira n'ubundi nababwira jewe base interview zarakozwe sivyo haravugwa amajambo atari meza hari interview nigeze nkora nishura abo never sinabishwe ngo mvuge iki narabibonye gusa post ni vyiza wanashaka ndi mu bantu bakomanta nkaryoherwa ati courage kubera ko hari ico mbanzi yano umuntu muteye courage navuga ko nuko ububona ko ibintu harimwo ari ibintu bihinduka tu uno musi aratera imbere cyangwa arasubira inyuma ikindi naco gituma navuga ati courage nkabona bige bigano byose nkivugira courage ninezererewe nuko narinzi n'amaherezo y'inzira ni hehe nyumbani kandi nta bifu yubaka icambere no kwiyubaka tukaja hamwe tugakora apana kubaka bifu nta kamaro Kirisi tuzomona muri episode ya kangahe oya no bamenye ibanga no bamenye ibanga cyangwa ushaka gusanga mwagari na gashuwe we bigakunda kaza gukina ariko asanga Kirisi byaranse kuko bari kuzana ndahanyene mu kiganiro inyuma ndahanyene mu kiganiro ingwi n'inyuma gose pardon aman bidiri urabona umuntu umugabo kumakora icyo no kwishura ko nuko nimba gashoye twaravuganye bigakunda nabandi muzobabona makanyaga mwaramubonye gashuhe mwaramubonye makanyaga ntayigeze avuga ko ari cyo mwapfuye yavuga ati je ibintu twapfuye naho twobipfa sino bivuga nico gituma ariko gashuhe yaravuze ko hari ibintu twapfuye ni nari hajya none ikibazo kibi canke ni base mwari mwakiye vuga ati reka kugira tuvume reka tubwire utuntu ariko niyo ni inzira nziza niyo ni inzira nziza nimba twarabikireye bigafata guys mwakise swata cyangwa mwabaye successful bro kubera ibyaravuzwe abantu bibaza ngo nivyo kwanza ni base mu bimenye twe nta gwango ndufitani ine haro go igeze ubona mu buzima busanzwe ukumubona tubanye neza je novuga ati bijya anya nta mutima maburi moto twashatse kugerageza turabe ko hagati ya Fizo na Satubi byo bagira ko bikunda natwe turabigira birakunda twaje tubona bikunda ariko sinaza ko ivyabere na Fanari Base bijya nivyo oya yari twarabonye post agiye kumuraba mu bitaro abo muntu mu bitaro yaramaze iminsi akitswe n'amagara ariko ubu yakiza ameze neza nabonye post ba post nzi bavuga yuko cyane no kugwara umuntu ashobora kugwara kubera ari beze gusa akaja kwa muganga kuramutsa abantu abagaca ashira ko pasma bikaba ariko je vyafana ntavyo sinovuga ngo nawe nivyo yagize we yaragwaye vraiment we yaragwaye kandi abere yarahashitse ni vyiza rega nizo dusabwa je na je nza kuronka gatike cy'abakakandihira nariko za bro nariko gusa nuko ushaka gusanga ashitse yari kugasanga kakanu n'ubundi karacari biga anya kuko nimba by'ukuri fani yararize nizere yuko atarijijwe n'ubusa agosanga nego mukinyi wa film urayebegomeranya na yataranya kuko twidamamwo n'ubu norira ese film ega sigane film sigane action nimeza ko ibi bintu nahagira akantu mufa n'umuntu birahera ariko mu nyuma mugasubirana mu nyuma bigahera ariko kakantu kagumayo nikuvuga ibyo bari bapfuye sinibaza yuko byo bavyaraheze neza kugira rero tuvyemere nibakore film gira mu vyemere nibakore nyene film mugani wawe
ariko icyo nakubwira coco no kuyikora ntibisigura ko nkuko wewe kubera aba Kelsi nabagashuye tugira duse tubabone dusha tuvuga ko vya bintu vyaheze mugira musubire mubone kandi mubabona barahari Kelsi ntituramubona Kelsi shiwe kweri nukuri ntavyo ndamenya ariko cyo nzi cyo nta mutima mu buhari kandi bizogenda neza guys bizogenda neza ntaco ndiko ndakora kugira bikorwa garuke nawe nibaza ko atacereka arakora kugira akore garuke ariko ibihe bizotwibutsa ko bikenewe nibihe nivyo bizotwibutsa ko bikenewe ivyo bintu kusanzwe abantu barashobora vangwa nakarakenewe muzogira ikibazo jewe nyene cyano mbuzi ko niho inkinzo wovuga kwihagaze ariko nkihari nta numwe mutazobona ni nkuko notera imbere ejo nkabazana n'ivyamamare bikomeye ejo mukabona ba Oprah bande n'agafaranga reka turondera amafaranga guys Joachim tiko turaraba ni keshi tuvuga dukundane rukundo mu bakinyi b'abarundi rukundo mu barundi n'abarundi kazi ugushira hamwe gukorana hamwe tikumwe twese birashoboka nje kivugo cha nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi avuga ariko rero uri kuraraba gatunga kuvuga umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi amashi ntakomwe iryo zina rivuzwe ego gatungaruse kuri ku mujournaliste aho mu Rwanda aheruka kuvuga yago TV show nibaza kumuzi yavuze ati abarundi murafise impano murakina filme kudusumbya murazi kuvuza ama instrumentale murazi kuvuza umuziki murazi kuririmba murazi ibintu bitandukanye murazi gukina filme nukuri mwubaho tariko rero nyuma y'ivyo byose ikindi kintu muturusha kindi inzigo n'ishari n'umutima mubi kugira rero ako kantu kaze gahere kuko mva kugira dutere imbere birasaba ko utwo tuntu tuvamo wibaza ko umurundi wese aharaguye gukora iki umurundi wese ahari kugira ngo dushobore gutera imbere ntagabanyisha apfa n'inzara kuvyo bintu bibiri bihuye urapfa ni nkuko wocu tsitara kukiziriko wiyica ni kweri na meshi novuga inzigo yuzuye mu barundi sinibaza ankoro n'abantu mukora akazi kamwe ukikuye ko utashobora kuvuga ati naka ko ntamubonye mu bagusapotinze kugira ngo cano yawe igaruke tukabona ba mutima tukabona abana ariko babana dukora akazi kamwe babana inkere twafashanije muri vyinshi batavyo babonye ico kubera ko utashobora kucibazako nivyo nyene abanyarwanda batubonera ubusa nivyo dupfa abarundi nta rukundo rurimo akantu gakwiye gukorwa rubeho kuko kugira dutere imbere ubwo rukundo no gushira hamwe birakenewe ni kuvuga bitabonetse tuguma hanyene usibye kuguma ugumye aho naho burya ni byiza kuko hari uvuga ati ni wiruka ukaruha ntuzosubira inyuma uzotume wicara aho nyene kugira ni waruhuka uzobandangiriza twere ntituguma ahantu dutera tuja mu rugo ama ice cream twarabonye amarido ntakimwe ni hatari man urumva Joachim urumva ko ako kantu bidusaba ntigakomeye gusumba ibyo dushoboye bidusaba urukundo umutima mwiza gushira hamwe utwo turoroshe gusumba za mpano tuzi hayagoye aba za mpano atari zo tuzi ikindi naco gicanisha mw'abantu n'aba diaspora muri filme ndundi sinzi kumaze kuyibona diaspora ashobora kwemerera ikintu ku buryo bwatiyemo ugasanga gihaye umuntu umwe kubera ko ico yaramuronderako kubera afise uko bakobwa aba diaspora rero benshi bari hanze bafasha abantu ndashima basi bobo n'abakobwa baragerageza we buryo umukobwa avuze ati ndabahaye ikintu nkatiyimu akiba hamwe yese ariko mu diaspora w'umuhungu gusa abahungu benshi bafasha abakobwa ibaze oya gusa turazi mukinyi muheruka gukina na filme ariwo T-boy ya n'umugabo kandi yafashije timu yose gena umuntu w'umugabo kandi nushaka gufata umuntu umwe yakoze agakosa kamwe ukagiriza aba diaspora bose bazava bakwanga kandi yabagora ubusa kunyanka bro kuri kurababaza ntarubona vuze izina vuze aba diaspora niko baramaze kubona 5 canke 10 barimwo babi sinavuze bose nigeze mvuga ngo bose hari aba diaspora bamwe hariho bamwe hari nabandi bamwe hariho bamwe bari serious harimwo bamwe bimbira ibindwi wanashaka hariho na bamwe bari serious kandi wanashaka aba diaspora bamwe bubaho bafite umutima mwiza ariko hariho abandi baza no kwica
ivyari bisanzwe vyubatse ngo nawe no mu diaspora no mu dianzigo ni Abere yavuze ko abakinyi b'abakobwa benshi bakina filime bamenyekanye bagaca batwagwa n'abadiaspora bagakundana n'abadiaspora. Abere yanavuze ati abadiaspora baza baje gufasha abantu ngaha biyitirira ko baje gufasha runaka kombe baje yanenze mw'abakobwa babiri canke batatu bose akabapoperanyira rimwe agakorongora hama agakuramo nkuma gacajana kwanza abino uba baharawe arakonona gaca gutanyene kwera babayise viza gaca subira inyuma. Kuri cyo nyene riko raraba ni aba bakobwa bari muri music cyangwa muri filme canke muri gospel music ukunda gusanga keshi barongowe n'aba diaspora. Novuga yuko mu diaspora arashobora kuronka amafaranga atazi nafise agaca gukoresha ya mafaranga ku mwana w'umurundi yifitiye izina kugira ryazina nawe arironkeko. Kandi gukubita swata biranabaho ugasanga wakoresheje n'amafaranga ariko gakubita swata nico gituma ni wizera umuntu uzomwimariremo abantu nibabigaye. None wewe ubabazwa nuko hari mu diaspora tegakunda umukobwa ukinisha bakanabana banashaka ni vyiza babanye kuko je no babazwa niki sindi umuvyeyi wiwe nta mpano ndiko ndasaba bari umukinyi wanje nibarongora niyo bama barongorera je mba ndahazi ntibashobora no kurongora kubona ivyo ntavyo nzi gusa cyo nakubwira ati ndababwira ati ivyo ntivyombabaza ahubwo ni vyiza ko umuntu aza kugutwara mugakora mariage mukabana uwo niwe muntu gukura bafise umugambi rego mu diaspora si mubi haba mu buguza afise ivyiyumviro vyo kwica abana bacu bagaca basubira hanze. Nimba ufise amafaranga wiyemera ukora mutware ndabashi ntacyo nizo nkwano razibuze twaruko kandi bamwe abarabaga baba basanzwe bubatse sharika none ntibihakana abagore babo ibyo bagirira ino kandi bafise abagore ntavyo wa mujame karambaza niko ukuri kurajyana mu vyumve n'abariko barankurikirana birabaho simvuze ngo ni mwese ariko birabaho twe tuvuga uko tunashimire bandi bafise umutima ku Burundi bafasha mu diaspora wa mbere nemera amanze gukora icakoze kandi akayikora ku rwego rwa team atakintu na kimwe aje arondera ku muntu numwe John K yobaho. Uravye igihe cyose twabanye guhera 2017 uravye kungene afasha abanyagihugu bagowe iki niki apana man John K ndamukunda man kubera ko wewe aracecetse kandi acecekanye umutima mwiza uzotinya abacecetse bafitanye inziko. Ni John K ariko akora ariko agakora filime ze international ariko akabata ataraza mu Burundi ahakore filime ze international kugira bamwe muri bamwe yashize muri ya filime nuko yibuka iciza wewe nuko yibuka bariko bakorera mu Burundi akabafasha ndabesha yes ariko nafasha abakinyi ba filime ndundi abakoresha filime ze international kandi koregwe no mu Burundi kuko birashoboka yes azobikora arabifise muri projet ariko ntazoza kugufasha ugishonje arabanza akakugaburira nico ndamukundira gute uzoza gukinisha umuntu nakeneye filime zina akeneye ubanza umugaburira arashonje. Gusa natibe makinanye muri filime diaspora yarafashije bitari bike nawe nyene yarafashije harabo yafashije yes nawe urimo cyemvuze kumfasha oya je ntiyamfashije ko yaje konga twarafashanije je guko yaje asanga haraho nigejeje yaje asanga haraho ivyo ni bisanzwe ariko filime nje nayanditse nzo twayanditse ntavyo wabonye na script bige byose nzo twabiteguwe nere bwakine film no twarafashanije kandi nawe ndakimushimira yes turakenera undi mu diaspora shaka kuza gafasha kuko bariho ntiriwe ndatangariza no ngaha mvuga abandi bari no mu biganiro bariho ndivyo niko ndakubwira je niko ndakubwira ivyo wanje bariho nuko nashimye kubavuga ngo mene nibanga hari n'ikintu bamaze kurungika wanashaka kugira ngo basupporting inkinzo TV atari babandi bizina biyemera atakintu bafise bariho biyemera bashima kubera ibishobisho kubera ko bugiye bakunda kuvuga ngo reka ndakubwira akantu gato yaje kamaze kumotiva ntugasezeranira ikintu umuntu kubera kuryohewe ngo uce usezerana ikintu kubera ko umunsi uzobabaye ryasezerano rizokurinda gushitsa kubera wari warasezeranye unezerewe uranawe uje ndiko ndavuga n'aba diaspora barajana n'ibishobisho kubera babonye dukinya akantu kakabakora ko canke bakabona ni keza bagaca bemera ivyo batari butange enda tumunuma ukubite surprise umuntu kimuhe utarinze kumwemerera ibintu vya mirenga adafise canke utari bumuhe diga ni kubera bigoye ndisiro umuntu yize w'incabwenge muri interview zose nkunda gukora singera ntavuze kino kintu
jewe umuntu ntahura n'umuntu aciye ubwenge amaze gutahura ivyo ndiko ndavuga ko ari ivyo ariko kuri burya iyumvire neza ukuri kurajyana ariko kuri tuzokuvuga tu niko bimeze. Yes. None tumaze kubona aba diaspora barenga 8 baduca mu maso tutiriwe turavuga batarana kina film batwemerera ibintu ntibabikore. Ariko muri abo 8 dufate nko 8 cyangwa 10 igice cyabo batanu oya nk'8 abantu 8 mu 10 baramaze kugenda bangije abakobwa bononye ibintu mu bano w'abantu nca ndabona ko hariho abaza bafise vision itari nziza. Avyinshi novuga kandi tunabirandura kivyo aba diaspora abukuraho muri Imana ibaho mugisha namwe b'amanyanga Imana ibagirire neza ko muko muri ishizi n'abantu. Urakunze umukinyi ngo uyura mugumuhe ngo nakreye cyano yiwe yikorere nta kamera umuhaye n'ivyayangara hari nta viza umuhaye aracashonje umugumuye ahantu yakurana gato nta vy'umurengera bihari ngaha mu Burundi ariko nakajya gato urahamukuye ntuzomumenya wifitiye umugore hanze ara inzara ntuzobimenya no kugira mutorane twe hano turi ku murango namwe muri mwijoro muraryamye arakurondera kubuze ikibaza kirimwo ejo ari kuri page ntuzoza kumukuzayo cyangwa ugira iki kumuvugira muri make nizo ngorane z'aba diaspora ni nk'urukundo rwa long distance navuga ko rurimo gubutandukana umwe akaba ari mu Burundi ari muri Amerika cyangwa mu Faransa cyangwa za Canada n'ahandi international love. Yeah icyo ndakunda kugira ati ntuzote urutaro w'intarotaro zasheshe. Be careful for what you are doing. Be careful for who you trust. Kubera ko abantu twizera bose siko ari beza. Kuvuga ibyayi byagushikiye canke uri kuvugira muri rusange? Vyinshi vyagiye biramba ko confise experience. Sinovuga ibintu bitambaye ko nta buhamya no banda bifitiye. Ariko jinda maze guhemukirwa n'aba diaspora atari bake. Kandi amaze kugirirwa neza n'abandi atari bake. Yes, aba diaspora rebo bamaze kumfasha. Ntibarenga babiri. Ni John K nundi ntiriwe ndavuga wowe hari yubahwe nubu tugomba abo nibo abantu tumaze kwizanya imyaka 5 bamfasha. Abandi ni jeho ku kivrema. Nabatambira amana. Joachim turiko turaraba wewe urakorera cyane urakora n'abakinyi b'abanyarwanda. Kubera iki Joachim tumubona abanyarwanda bamufasha kuduza shino yiwe canke ibikorwa vyiwe? Sinovuga vyinshi sinkunda kuvuga menshi kubijanye n'ibyo Rwanda no Burundi ariko ico novuga coco mu bakinyi ba film abagenzi banje gose bakomeye ni n'abanyarwanda gusumba abarundi ko mu Burundi nta rukundo nomwe yigeze anyereka mu bakinyi ba cinema apana abakinyi ba comedy ho muri mwubahwe ko mutima yarigowe kandi mutima urazi ko arusha inguvu arusha n'izina abantu benshi bakina cinema urabizi ariko yaraciye bugufa aramfasha babandi bari hejuru bari gusa Aruvera yaragufashije asanzwe akina film cyangwa yagufashije nk'umubiri bya gospel? Ndiko ndakubwira bamwe bakomeye bacana Aruvera niwe wa mbere muri film mu Burundi. Nta wa mbere koko wa mbere aragoye no gutora. Nivyo ndiko ndakubwira dufatiye ku bambere turaba batwaye ibihembo sivyo ni wowe tuba tubona ko jewe buga jewe sinkunda gukompara umuntu n'uwundi bagarinze baguhagashimwe urabikwiye warushije abandi. Yes nico ndiko ndakubwira none umuntu yarushije abandi abarinda ntabari wa mbere. Yes nico ndiko ndavuga guys dukeneye support kandi nduga twingaranire guca turi njyajya si vyiza sinzi kumaze kubibona ndibaza sinirwa ndabivuga warigeze ko ntaya nkuru y'umuntu wigeze gusaba support kandi wamufasha ngahanyene muri cinema ndunda aranka kugufasha sinirwa ndavuga izina ariko ndisiri nimba ari kararaba kino iganira azovyumva abantu ni babi kandi muri abanyene ba cinema ndunda tuba twarateye ni naco nyene Joachim kibuze kumva umukinyi nka mugenza wawe yogira ikibazo ca channel yiwe ukananirwa no gufata ka video
ko kubwira abakunzi bawe nabo baje kuraba yacu bareke n'abahinga Canke- ziga ni Gmail canke- biga n'umuyaga biga byose vyogenda cyangwa biga akananirwa no kuba iyo fate ya link yawe ashire muri community kugira usubire uduge wiyubake impano ya kandi mbere ari ikintu atana kimwe bikimutwara atana kimwe kimuhombye. impano ya mbere Imana yampaye kutinginga nanje muri abo nta numwe nzingira ninga ugira ibi n'ibi nzobwira abashoboka avyansa cabona bamenye yabikoze canke ndimbati kandi wowe ari hasi musi yabo umva ko kantu gatangaje yanse kubikora azobona vyakoze babamenye abone vyakoze bandimbati vyamamare tuzi ko bariko barakora kandi bafise views zikwiye ako kantu rero ndashaka kumenya ico kavako none no bimenya gute ko ari inzigo n'inzara rindira kumva hari abakinyi batari bake mukorana aka kazi ka filme ariko bakaba batigeze bagufasha bavuze nta numwe shaka tubwire basi abashiye kugufasha ko n'ibintu biboneka video zabo turazibona hariho Alvera hariho mutima lo comedy oyo wona umukomedi shaka hariho gasore ndiko ndakubwira gusa babikoze kugira wumvirize ko abandi bose ataco bamariye ahubwo bagize ico bamarira abantu baparataje batashoboye gukora video ariko muri babandi ba filme nta numwe yaparataje cyo gutangaza no guparataje yanse gukora iyo video abakoze video hariho Alvera hariho gasore hariho mutima lo comedy hariho Yasoni hariho Mr Sami official hariho Commander hariho Landry promoter murazi zina afise nga mu Burundi yarabikoze ariko babandi me ico kintu rero Joachim nibaza ko arico niyo ntambamye no kuba ivyo dukora bitegera aho bishitse kubera ubwacu nyene nka filme ni kintu utikorana filme iratandukanye n'umuziki uraja muri studio na video gakora uri umwe ariko nta filme y'umuntu umwe iraba hatari wa muntu inoma ndabuze nico novuga yo gusa no kugira je nari kugakora ka video nuko ntazwi haranana guma babaza ngo umuntu uvuga turashaka kumubona je ndabazi naho mutanzi naho mutambona je yaba narinzwi nari kugufasha nibona kakubone nari kugakora ko ka video nibona kakubone ko nta kintu agomba bahe nta nico bamwe bagomba banaguhera bashaka gutesha umwanya cyangwa nawe ushaka gutesha umwanya mumva muri maka mushaka gutesha aho gusa barifuza kubona ifo kubiyereka umunsi umwe ariko gusa nuko bimeze bro Jesu ndavuga menshi cyane ngo arenge none Joachim urashaka kuba ako kagorane kari mu bakinyi ba filme nawe kakurimo ejo akazoba umwe muri bamwe batashize ko batagukoreye aka video nabo uhura n'ikibazo nk'ico wowe uzomufasha cyangwa uzocuvuga ati na je ntiyafashije ureke kumufasha subufasha bwose twihutira gutanga kubera hari ubufasha ushobora guha umuntu cyangwa ukamutiza umora ari bagomba kugutemesha uvyumva usanga nabo ari cyo batinya ari cyo bansi nico nyene ndiko ndakubwira ndi muri apari yabo uravyumva basi ndakubwira ndaguha karorero ariko wagufashije uramufasha je narabafashije benshi ntacyo basi ivyo turabihevye dutangoye iyindi page je page twarayitanguye abantu agize ikibazo nk'icyo wagize wewe wamufasha je no mufasha none umuntu akugiriye nabi cyo mugirira nabi cyawe cyo mugirira neza ni nkuko umuntu yanakubwiye nabi wowe uraceceka kugira ngo vyonyene kunuma bimubera inyishu okay Joachim waratembere mu gihugu cy'u Rwanda rwadusumbya ama views badusumbya no gukora filme badusumbya no gukina abanyarwanda ntibaturusha gukora filme twese turabizi kwa gushira hamwe baturusha kuja hamwe uko nakose gukora filme no kuja hamwe mu bisanzwe ababumvyi b'amatafari abantu baho barihangira imirimo koko barajana hamwe bagakundana umunyarwanda kwansara kwana agukunze aragukunda uravyumva ashaka ko mukorana business murakorana avyansa aravyansa Murundi ntumenya ko yakwankiye ntumenya ko yakwemereye mugumuko ndabeshe si ibintu wabonye yes niko rebe bimeze guys ni no mbe urabona nk'ubusa tubikwaronka Emilio de views na Fizo arazironka hari za indirimbo za kera afisa ama Emilio koko urumva bagiye hamwe aba Fizo boza n'abasatu biboza mu bice byariki si kintu kinini gusa ibyo nibisanzwe kuko turiko turaraba no muri Tanzania sabona hari Kiba na Diamond nibahuza ibyo nibisanzwe ko barateye imbere bo hama badahuza badateye imbere bafiki inzara ninzara guys ninzara
Jesi ndatera imbere urazi je nagize projet cyo kugura umuduga ndiyumvira ndacapanze yega igitoro nari kwera nkuko YouTube yarampaduke ariko cyo ndakubita igiharuro casanga rimwe na rimwe tugura imiduga hataragera ariko tuzoyironka tu kandi twe tuzoronka ibimeze neza homura imbere ni heza ni naco gituma ndiko ndatera ugwaruka ku haje ndabatera intege mukore imbere ni heza ibi bandi bariko bararonka banzu harure n'imyaka yabo barakuze baravunitse natwe tuzobironka ku myaka yacu Joachim ni mwiyo misitsi kiganira bavuga ko hari imyidogo yuko company zikomakomeye canke zinatanguye canke zimaze imyaka zitareko zirafasha aba artiste ariko tumaze imisi tubona postinga products za Aquavi za liquids arizo Aquavi soda ho bariho uri brand ambassador wa Aquavi canke mufitanye partnership novuga ko dufitanye bukoranire tuko turakorana ikiringo sinigwe ndakivuga ariko mugerageje kuraba kuri filime zacu hariko haraca ko publicité y'ikinyobwa kiryoshe cyane n'abatarakinywa nuko atacu nagenda ngibwe jewe sishobora gufata urugendo ntakiza icyayi Aquavi ya pomme imeze neza cyane iryoshe isa neza gose kandi ishobora kugufasha mu mubiri ishobora no gutera imbaraga apana vyandi baca bagenda bamisha abantu ngo kanyabuga bo bagenda gutera akabariro bijya sivyo bagiye bimwe barabahenda ahubwo nwa kubera ushonje kandi kakuvuna inyota uryoherwe wumve ko katarura mu kanwa ibindi baza barabahenda ngo gatuma ngo kongereza ingufu z'abagabo ngo kweno ngo satura ngo oya no akajambo kamwe kuri liquids yashoboye kuyumvira gukorana namwe mugari zindi company nyinshi cyane zitari yumvira ico kintu cyo zishaka kuyumvira ndashimira cyane Burundi Brewery kuko yo twarakoranye yikora amazi yasangwe nizi nzoga za soma Burundi yasangwe nikorerwa muri liquids nye amazi yasangwe aya ni Burundi Brewery Ngozi n'uruganda ndaruzi muhira ni muhira so nabo bari liquids novuga ko tumaze gukorana ariko ndabona ko bigenda neza liquids ikora amazi yitwa kwa vinyene yego inoca ndababwira yuko n'ayandi makampuni akwiye kwisanzura sinivyo gusa no kubereka ko gusa neza aragasabuni twa twisize no Kurongora janse kuvata amavuta arashobora kwanka gufata ariko nk'utuzi twiza cyangwa ukisiga agasabuni ka savonora ni kwanza nkaho ndabatwikiye niba banze bazana nivyo rero amakampani akwiye guca kuguruka amaso kabisa gasupporting abakinyi ba film ko tuba dufise abantu badukwikirana benshi numva niba tuba hafi natwe tuzobaba hafi kandi twese tuzunguka hari ikintu cyuko company n'aba artiste usanga bari ngaho ugasanga harabuze utangura uwundi numukinyi nkaho ukiye kuja kudodera kuri company kanaka cyangwa n'ijya company kuye kugiyumvirako ninde akwiye kuba ubwa mbere na mbere mu mategeko dufatiye no hanze no mu bindi bihugu tumaze gutemberamwo cyangwe no ngaha nyene mu bamaze gutera imbere company nizo zirondera umuntu ko ugiye urondera company bakubona kumengo uri kurishakira na hit ariko ni vyiza ko ukora ibikorwa ukabari byo vyivugira bigatuma bakurondera ndabesha niko bimeze c'est la vie kusanzwe rero ama company niyo bakwiye kwegera abajene akara ibikorwa byo bakora nkuko ba mutima rokomeje bakora bikora nkuko nabandi ba kigingi bakora bikora iyo uri kurakora neza abantu nibo bakurondera kugira ngo uba supporting ama company akaguha ibikorwa byabo nkuko kuntu tuko turamamariza Aquavi ya pomme n'izindi company zirakwiye kugurura amaso zigafasha abajene kugira ngo umuntu ashobore gushika kure kandi twese dufashanye ko je nk'ubu nk'abafana mfise uravye nka filme maze gukora uravye igihe nabitanguriye kubona nshobora gufata indege nkagenda mu bihugu byo hanze ngiye gukorana n'abandi umva hari urwego mbangezeko n'abandi rero bakwiye gukanura bakavuga ati okay Jesse ndagera kure ariko hari abantu bamaze kugera kure nibahere muri bajya kumbura nanje natera imbere bazonyibuka sinshatse kwihamagarira abana shaka kuri jewe ko Jesse ndagera kure ariko icyo ndiko ndavuga ndaza gitahura nibaza ko kaburi kuri iki kiganiro ufise company ujejwe marketing muri company kanaka nizere ko akakamu wakumvise kandi ibintu byo gufata bagashira
ajya amapano publicitaire ugasanga ko umuntu atanu hano nahamuzi kabisa ivyo bintu bihagarare cyera nambabaza kweri ivyo bintu bihagarare kandi basi nenda guhakarorera basi ega twaregetse bibisabira bagaca babangoyana ibaze gufata umuntu w'umuzungu ukamushaka ipankarte uri kuramamaza uruganda ruri ngaha mu Burundi ugaca kubitana centre ville mu miji yose tumushirako na nyamwempa tumubone wo ngaha tumushirako jewe tumushirako umuntu ari we wese man abarundi turi bamwe man abarundi turi bamwe barakwiye guteza imbere twege nyene imbere ko baza guteza imbere umunyamahanga none baza nk'umuzungu kumushira ku ipankarte ubwicapa oya tuvugisha ukuri kandi ukuri kurajyana siko bimeze ukamushira ko ubona hari umurundi yotoka kandi yo bikora neza kandi abarundi oya n'abarundi barazi yes usivye nivyo okay dusipoze ko atavyo dukora neza nimugire formation mu bitwigisha ariko tubishobore kuko umuntu mwiza no ukwigisha ikintu utarushoboye kugira ngo ushobore abari ugikora ore yuko arondera ugishoboye gusa Joachim nizere yuko hakwiye kuba changement gusa rero turavuga changement ntituzizozana ntundi ninda kuye kuzana iyo changement ninda kuye kuyitangura guys reka dusenga Imana n'ukuri gusa birababaje kubona Yesu azorinda garuka umwana wo mu Burundi akimeze uko nimuze duhinduke guys dukundane dukore bro dushira ibikorwa imbere n'Imana izohizagira imirimo y'amaboko yacu mu gihe dukundana kandi dukora neza uruzi ko hari ibintu byinshi duhomba kubera ugwanko gusa ntidukwiye kwankana dupfubusa turashonje nta mahera hari igiti cyinshi ukoza amanyanga urumva ibyo byose nibibazo dukura amaboko mu mpuzu niho tuzoshika kuco twifuza kandi niho tuzoshika guterambere gukora turakora ahubwo impamvu tutaba successful ni yaye ikibazo naho bica binambabaza hari n'abantu batabona ko tuko turakora vraiment ngo banaze banadusupporting ibyo rero bigaca bintera ishavu ryinshi ngo bivanga n'inzara aca ndaba yatari tubireke mari kiganiro ni hatari project ifise yo gusubira gukorera mu Rwanda cyo gukorana n'abakinyi b'abanyarwanda ubu vuba ibaze ntanakoranye nabo kandi ari bo bafasha byoroshe nkashanza gukorana n'umuntu ngaha aguma yanka yivyimbisha ataragera atari tuvyiyotse cyo ni birebire guys dukwiye kundara tugakorana Joachim ni mu Rwanda wagiye tubona abakinyi ba filime nyarwanda bakina muri filime ibanga series yashoboye kurangira ariko tiko turaba ibikorwa byakujanye ko ari gukina muri guko abakinyi bakina muri filime ibanga gusa ari n'abantu bavuga ati yagiye kwifotoza gusa twaguma tubona amafoto n'abastari ariko warayibonye ko bakinye harimo na film yes nimba warayibonye ikibazo kiri nitishukara abantu bavuga ati yagiye kwifotoza tona amafoto gusa kuko adakinana n'aba bantu turiko tubona bifotoza niki nkanyagusose nawe kumukinisha kuko Jensen nawe gukinana na comedy nawe mu gihe filime je nari umuntu w'umushinga ntaye ndiko nkina ku buzima filime no bandayisha nakinenge n'ivyo nabo nateguye ahubwo vuba muzobona ibikorwa byabo ba postinze je ndimo ko navuye on shootinze hari bitarasoka tukivugana barambwira ibibazo byabaye tuzobisanga nabikubwira muzobibona yego ko yasinze amacano bazoya posting ngo abanyarwanda mani baraciye ubwenge kuko murashobora gukina nuzi ikintu kizociwe kumbe kizoca handi ni business yiyo umunyarwanda arugurutse bro umunyarwanda arafise icyari karavize ni kukuru mu Rwanda tubone umukinyi mashaka gukina kuri channel zitatu nese myene ko ndakubwira ariko twe ngaha mu Burundi ubonye umuntu akinye kwiga cyane agakina na hariya na hariya ishiba beef ucumenga ntari serious ibazi kandi urumva canke ukaza kumusaba bakamukwima vomera nyinshi ntuzahawe zizerera umva ukinira aho ubonye hamuzotera ariko gusika ibintu kwisubiza inyuma be careful ni Joachim umuntu wese we musaba umukinyi ava mu nkizo TV aza gukina muri timu yiwe yo momo yo rujane jane gusa babanza kukubaza batanamba DJ kubisanzwe umwana siburi gihe asabura uhusha umuvyeyi hari n'igihe umwana akora amakosa akagenda ahantu atasavye uruhusha uramureka kubera barico yabayahisemo gusa igihe nawe kiramubwira ko ariko akora amakosa ni byiza kuganira kiyago ni ciza hagati y'umuvyeyi n'umwana Joachim ndagushimire cyane turangiza akajambo bwira abakunzi ba filime ndundi abarorera filime abakora filime abafilme cars actors abatirorera n'abarundi muri rusange n'abantu ba campo numva ko hari ubutumwa bubagenewe
n'indongozi zimwe mu zisanzwe zijejwe ivyerekeye iki gisata c'imico kama turimo. Ndateye akamo ndanakeza bariko barakora neza muri sinema ndundi, ndabaha courage, ndabatera intege cane, ariko ndagayiye abantu nabo babanebwe badashaka gukora, ahubwo babona ko hari n'ahandi hantu n'abandi bateye imbere babona ko umengo barashitse badashobora gufasha ngo bakwega abandi, abo sibo. Ndibaza n'ivyo, hama mugire subscribe ku Nkinzo TV, twarakreye channel nshasha vyadushikiye murabizi, murakoze. Tugushimire cyane nawe, uno musi wari serious sinzi impamvu. Nibihe ndanashonje bro. Ndashonje bro. Wowe ntoye ntarafungura ntaragira iki mpejeje. Nano havuze ko gufungura barahatwaye. Nyamaski. Kagende gutera mwico kurya. Mpotore. Mugani wa mutima. Merci sana, thank you very much. Sinogera ntashimiye mutima, sinogera ntashimiye Mr. Sami, sinogera ntashimiye abantu benshi bamaze kumfasha. Benshi. Ba Landry Promoter, ba Commando, ba Yasoni, ba Gasore n'abandi ntibuka, ariko gusa baramfashije tu. Ndabashimiye. Sawa.